EFTV. Tunda juhudi.
kiganiro cya kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia no musika twari kumwe na Seleman aramutse akinira umugwi nserukiragihugu hamwe na Ntibazonkiza Saido nkuko mubizi ko baheruka gukora match yo kugira ngo bafashe Abanya Gatumba ariko uno munsi bahishikiye twahabasanze rero nkuko mwabibonye ibikorwa niko byagenze reka ngo ndamubaze ukuntu biko birakurikirana ndabaramukije. Ego. Habari yako? Nzuri. Umependeza. Asante. Nawe ni sare. Yani nitaka kuuliza imekuwaje ili uwe na wazo ya kufanya kitu kama hicho kwa sababu watu wengi walikuwa na uwezo wa kufika hapa ila hawajafanya. So idea hii imetoka wapi? Idea ilikuja kwanza ilikuwa ni ya kuchangia na watoto wa yatima. Then ikaonekana kwamba hiyo idea ya kuchangia na watoto wa yatima tuicheze kwanza mechi alafu baadaye ndio tukachangia na watoto wa yatima. So baadaye tukaona kwamba hatuwezi kuchanga vitu viwili. Kwa nini tusifanye hivi? Hii idea ije kivyake na hii ya kuchangia na watoto ije kivyake. Ndo mwenzangu akapropose hivyo kwamba tufanye hichi kwa ajili ya watu wa Gatumba. Hii match alafu wewe hayo mambo yako yabakie hivyo kama kuchangia na watoto. Hivyo. Yani wazo ambalo mlifanya kusema acha tufanye match ili tuwasaidie Abanya Gatumba, it was really hard kwa sababu nilikuwa mwezi mtukufu. Yani kwako kivyako ulichukulia vipi? Ni kwa sababu it was hard but ndo kazi yetu ni kwamba pale tunakuwa tuko ofisini lazima tutaenda tu hata tukiwa tunafunga. So hatujali ni nguvu gani tunatumia lakini tunachojali ni kwamba sisi tumeenda kazini tu. Kile tunachukulia kama kazi. Na kusema tucheze mechi ni kwamba tuliona tufanye kitu cha watu wengi ili kipendeze. Japokuwa ni cha kusaidia. Ili hata na mwenye atakuwa na cha kuchangia achangie, isionekane tumefanya kitu tu baada ya kufanya. Kwa sababu wachezaji ni wengi na haijalishi idea inatoka kwa nani lakini tunachojali ni kile chenye mtu aliweza kujitolea. Kivyako ni kitu gani ambacho unaweza kawaambia watu ambao hawakuweza kufika hapa na wana uwezo? Mimi sidhani kama nitakuwa na cha kuongelea juu ya hivyo kwa sababu kila mtu ana roho yake na kila mtu ana muda wake. So labda na wengine wanajipanga kufanya yangine kwa njia nyingine. Sasa hii ni njia yenye sisi tuliona ya kufanya kwa kupitia hichi kitu. After hapa tutegemee kama kila mtu atahitaji msaada wenu anaweza kaupata kwa sasa? Sio kwamba tuna uwezo wa kusaidia kila mtu na watu wote lakini kidogo chenye kinakuja kwenye idea na chini ya uwezo kinaweza kikafanyika. Let me say thank you for your time. Thanks to you. Nkuko muri kumwe dukurikirana turabandanya mu gikorwa cyiza cyo gufasha Abanya Gatumba. Turi kumwe na Saido Ntibazonkiza tumubaze kuvyerekeye utubazo tumwe kuvyerekeye kino gikorwa. Ndabaramukije. Meze neza? Turashima nyagasani. Yes, ni yihe mpamvu yatumye mukora kino gikorwa? Nibaza turiyumviriye na Seleman tukibaza gufasha abantu kuko turaje mu Gatumba ari gihe twaje Gatumba kuraba ukuntu abantu bamerewe catubona ukuntu babaho ubuzima bwo kwera amazi catuvuga reka turabe ico tubafasha catubona ikintu tubafasha cyambere kwanza ni tala d'office kweri tala d'office kugira ko abantu bose bakaza kuraba umupira batukaronka amahera kwe tugira imfashano nibaza ko Imana yadufashije ibyo twazanye byose mwibonye nga nawe bizaza kubakwira bose mugabo bamwe biraza kubafasha. Bivanye no kungene mwiyumvire kugikora uburyo muba mwararonse bwarashoboye kubashikana kuri indoto yanyu mwifuza canke mwarakehanigwe canke hari uburyo bundi bwanyu personnel mwongerejemo? Bien sûr hari uburyo personnel twongerejemo si twe gusa nibaza ko ari benshi bitanze tuko yabaje kuraba umupira ko nabo bitanze ko umwanya wabo n'amahera yabo arabandi bitanze nk'abakinyi par exemple nka bakinyi ba equipe nationale nka Berayino Cedric
ba Christophe ba Arthur benshi na benshi nundi yadufashije yitwa Raja muri Savono yadufashije byinshi nawe arabandi mu bakinyi n'abandi bahanzi bitanze make nibaza bijya bageranije kubishira hamwe byadufashije nibaza ko nituvuga ko byakwiye ibyo twashaka mugabo byose twaronse biza gufasha abo biza gukwira. Yes, iya idea yavuye source yayo ninde yatangiye kuciyumvira ko entre wowe na Yamini Seleman twese babiri mwiyumvire rimwe nigi nakahe kamumotera abandi bantu bafise uburyo mugabo bataragira ico bakoze cyane kuvyerekeye ingorane zashikiye Abanya Gatumba. Je nibaza ko umwe afise umutima wiwe mu gufashana arabandi nibaza ko baza gufasha mugabo nibiyerekana by'amakamera arabandi bakunda kwifasha nka kashete nkuko twari twatanguje na Seleman twaraje twenyine nabyo amakamera byari biyo byange amajournaliste kufasha. Je nibaza ko umwe wese afise umutima imbere yo gufashana azoze kwanza araba ubuzima abantu bo mu Gatumba barimo azoca amenya ico azobafasha kuko utashitse ibyo abantu bavuga ni byinshi uraba mu rezo sociaux nibikwiye ishikire wenyine muri tere urabe amucumenye ico uza kubafasha. Nakahe kajambo wobwira abari ko radukurikirana kuri DFTV n'abakunzi ba DFTV? Ico no babwira sikuraba gusa sikumvize ibyo turavuga gusa mugabo nabo bumvize ibyo twavuze barabe ico bofasha abandi kandi turashimye cyane DFTV kubona namwe mwaze kudufasha tukaza kuraba ico muza gushikiza abantu bose babona ibyo abantu batereye nibyo abantu baje kuri stade bose bitanze murakoze cyane Imana ibahezagira. Ego murakoze. Tukimuri kino gikorwa nyene cyo gufasha Abanya Gatumba reka twakire umwe mu bafana b'Intamba mu rugamba canke Vitalo agire akajambo kamwe atubwiye ni sawa. Ego me turashima. Meze neza. Turashima cyane gose. Urashobora kwibwira abari ko radukurikirana na cyane abakunzi ba DFTV akazina kawo ubidondoreko? Ego akazina kanje nitwa Ndayagwanije Jean Paul mugabo benshi bamenye ku izina rya Werasone Vuvuzera kuri stade. Ego Werasone Vuvuzera nakahe kajambo iki gikorwa ukibona gute igikorwa abakinyi bacu bakoze wo kivuga kwiki? Icyo no bivuga ko vraiment aba bahungu barantangaje cyane kuko nsanga uko baza babita atari ko bari urumva nka manager Saido Ntibazonkiza na Yamini Seleman iki gikorwa bagize ahubwo Saido sinkwiye kubona ko bamwita ngo Ntibazonkiza guhera uyu munsi nje ndamwise Bazonkiza Saido kuko ari yibuka akibuka n'abandi bagowe. Yamini Seleman bamwita ngo ni Yamini Seleman je kubganje uyu munsi ni Amin Seleman kuko turemeye iki gikorwa. Jewe ndi mu bafana b'Intamba mu rugamba na Vital hama nkaba nsanzwe ndi hajya mu Kigaramango mwabonye mu mahema mugabe iki gikorwa kugira bagitegure vraiment iki kiratangaje. Nama nakurikiranye n'inkino tukaraba nkizo za Espagne tukaraba mu Bwongereza n'abandi bakinyi bari bwakore igikorwa nk'iki mugabo abasore babiri kuba bariyumviye iki gikorwa bakibuka babagore hajya mu mahema ni ikintu gitangaje cyane cyohimbara amaso amahanga ndetse n'abarundi bose ahubwo umutima ntiugarukira babandanye umutima w'urukundo. Je kubganje nkuko arabakinyi babiri ndabifurije yuko no bumva bakina nko muri za FC Barcelona cyangwa za Real Madrid kuri iki gikorwa bakoze bakorera kuri abantu bakorera mu Gatumba vraiment. Kubera iki gikorwa kihabaye wumva wogaragaza umunezero wawe kubabatiza ayandi mazina ni kubera iki n'umunezero gusa canke nakandi kanumva ubabwira? Mbo urumva icyo nagaragaza aba basore babiri kuri njewe sibashasha kuri njewe kuko bamfasha byinshi birutibi kanatsinda murazi ko ndi n'umufana wa equipe nationale bamfasha ibirutibi me ahubwo nemejwe yuko bagiye n'abarundi bose n'abanyamahanga bagiye kubona ko ibyo bama bakoreye kuri stade yuko babikoreye n'abandi batandukanye ahubwo bahungu je kubganje urabye ibi bintu biri ngahanye baba batanze sinzi vraiment Uwiteka Imana akomeza kubangera imigisha bamana umutima w'urukundo. Yes murakoze cyane. Ego Messi abonga kakuri wafwete. Nkuko mwadanje mubikwirikirana kino gikorwa cabaye ngaha mu Gatumba twaherekejwe n'abamenyesha makuru reka nawongire ico ndababajije nk'abamenyesha makuru bashoye kwashika ngaha anye ndabaramukije. Amahoro. Ndabaramukije CEO. Ndabaramukije. Ko byanga none. Bari kuvuga. Mbe bisigura iki? Ndabaramukije.
mwakiriye gute kino gikorwa bano bagabo babiri babise abagabo b'injyamunyu niko babise no musi kuko igikorwa bakoze ni igikorwa gitangaje cyane ni igikorwa ciza gose kuri mwebwe nk'abamenyesha makuru mwavyakiriye gute reka dutangure kwa first lady ladies first bo je nibaza yuko ari igikorwa ciza cyane twe nk'abamenyesha makuru twaje kubashigikira kwanza kubona abana twiyumvira bakaduhamagara ati muraze muduherekeze twebwe byabaye iteka cyane kuko nibaza yuko je na Vivance turi mu bamenyesha makuru bariko barakora kandi bikaboneka bikanashimwa rero nje ndabashimiye cyane kandi kini nuko murabona yuko ibintu ni byinshi kandi bagirageje vraiment ko bashoboye bakoze ibikora inka nibaza yuko n'Imana yabibonye kandi yabahezagiye n'abakurikirana DFTV nibaza yuko babibonye ikindi kintu nubu kikinkora ko kubona abakinyi ari bo biyumviriye ibintu nk'ibi hari habaririmbyi toma dukwitura inyuma vraiment je birambabaje cyane ko n'abaririmbyi bo badashaka kubona ikintu nk'iki gikorwa nk'iki ibintu byabaye barabibonye nta no kuvuga ati reka dukora tukintu cyo gufasha mugaba bikaba vyiyumviriye abakinyi nukuri ndabaye sinzi nka Vivance asanzwe ari kumwe cyane n'abakinyi akaba ari kumwe n'abaririmbyi ngira afite cyo bivugako okay merci kwanza mbanje gushimira DJ Fanny na DFTV kubona mwaje mu radio menshi ari ngaha ndetse n'andi ma TV online mugabo urabona ko mwebwe mwaje ku buryo bwanyu ndasubiyemwo ku buryo bwanyu kuko twazananye nabonye ko mwaje ku buryo bwanyu mukaza gushigikira ansanzwe ndumumenyesha makuru kuri radio television Rema mugabo mu gisata navuga cha entertainment mugabo no mu makuru y'inkino naho nyene mu byerekanye n'inkino naho nyene ndimwo ikintu kimwe novuga n'umutima w'urukundo Seleman na Saido baserukiye benshi kuko urazi ko bwa mbere bateguye urukino abantu nonashimira n'abantu baje kururaba uburyo baronse urabona ko babushikanye baragize ibintu by'iteka novuga yuko n'umutima w'urukundo kuko amahera baronse nta uyazi niyo bashaka umwese akakubita ku muvuga gaca yigira bari kubishobora mugura abona ko baruhutse bashikije ico bari basezeraniye abantu Seleman na Saido Ntibazonkiza nabo gushimira hama nciye ngira ko mperahereza akubyerekeye abaririmbyi DJ Fanny yaravuze biramaramaje je novuga ko bimaramaje kubona abakinyi b'umupira w'amaguru biyumvira ikintu abarundi bose baraje gufasha namwebwe nyene DFTV mwaraje gufasha mu buryo bwanyu buke mufise mugabo igiteramo c'abaririmbyi sino bavuga amazina no avanzana ama polemique bikananirwa ko dutegura igiteramo ari wo numvise yambwiye uti sound no yizana byose no kwimenya umuririmbyi ukamubwira ukaza mu muririmbyi akubwira ngo nibimenye ngo natwe ngo tumeze ukuntu abaririmbyi nawe nibikubita gashi
muca kuri DFTV nkuko mwabandanje mubiraba tukaba twaronse akanya ko kuganira na chef de zone wa Gatumba akaba ari kumwe na baba basore babiri musanzwe mumenyereye bakina mu ntaba mu rugamba bakaba bari kumwe hano reka twumve nawe ukuntu biba yakina ibintu ndabaramukije cyane amahoro muraho neza yego turaho mwiyumva gute canke mwakiriye gute kano kamo kabano bahungu babiri baba bashoboye gutera abarundi canke isinzi ry'abarundi kugira ngo bashoboye gushika kuri kino gikorwa bakoze hano murakoze cyane kumbaza ico kibazo navyakiriye neza gose kuko bagaragaje umutima w'urukundo bafitiye bene wabo b'abarundi bahuye n'ibibazo vy'imyuzurira y'amazi ya Rusizi kuva bavyumvise urabona ko vyabarajije ishinga hanyuma nabo baca bashaka kuja mu mugwi munini gose w'abarundi uri kuragarukira kuri bene wabo bashikiwe n'ibibazo wavuze ngo imisoro ibiri je sindabita imisoro ibiri ahubwo n'abagabo b'injyamunyu kuko umugabo niwe yiyumvira akiyumvirira urugo nabo rero bagiye mu gishingo c'abavyeyi hanyuma biyumvirira bene wabo b'abarundi b'Abanya Gatumba bashikiwe n'ibibazo vy'umwuzurira. Hari abantu benshi boba barigeze kuba baza ngaha anye nirihe tandukaniro woba wabonye hagati y'abamaze guhashika na bano bagabo babiri b'injyamunyu bashoye kuhashika no muzi itandukaniro jewe nabonye bashitse banezerewe bashitse mu babo bayaga kandi n'abene gihugu bahora babumva ku maradiyo hari abatari bwababone bumva ko hariho abagabo babiri b'abarundi bakina mu bihugu byo hanze ndetse ari bo baje imbere umugwi wacu nserukira gihugu umupira w'amaguru Yintamba mu rugamba rero aba bantu b'indongozi bifuza kubabona nanje ndimwo nifuza kubabona ubu rero nabiboneye nabonye yuko ivyo bakoze mu mugwi nserukira gihugu cyangwa ivyo bariko barakora ko ari bikogwa vyiteka nkuko bateye iteka Burundi bagashikana igihugu cacu mu mahiganwa mpuzamakungu biragaragara vy'ukuri yuko uwo mutima berekana mu mugwi Yintamba mu rugamba bawugendera kandi bakanawerekana kuko kwiyumvira guhagarika ivyo barimwo guhagarika ingendo zimwe zimwe bakaza kwifatikanya n'ababene gihugu bo mu Gatumba bashikiwe n'umuzurira biragaragaza neza yuko bafise umutima w'ubugabo umutima wo gushigikira umutima wo gufashanya umutima w'urukundo. Hari abantu benshi bafise ivyo bakora canke no bugati mu guserukira Burundi mu bindi bihugu canke ahandi hantu nakaye kamo batera kuko bano bagabo novuga yuko bakoze ikintu kizima nakaye kamo batera abo bandi bantu akamono batera nuko babafatira kwa karorero nkubu hariho undi muvukanyi w'umunyagatumba ari muri Canada nawe nyine mu kanya duhava twakira imfashanyo yiwe n'uwitwa Ndayisenga mu kanya nawe nyine hava shikana imfashanyo yiwe bagiye hamwe n'abandi barundi bari hariya baravuga bati dutegeza gushigikira bene wacu rero n'abandi bose bari mu bihugu byo hanze barakwiye gushigikira bene wabo barundi bari mu bibazo nato bari bibazo gusa ahubwo barashiye gushigikira igihugu cyabo cy'u Burundi mu kugiteza imbere ibi inye byerekana umutima w'urukundo gukunda igihugu cyabo si ibi gusa ibi biragaragara nkuko nabibabwiye n'ingene baserutse hanyuma bagashigikira umugwi w'Intamba bakawugeza kure nabo nyene aho bazosubirira hanze yo bahora bakina barashika batanga ubutumwa bere bashiki bavuga Uburundi ko babusanze nibibazo dusanzwe dufise hanyuma abarundi b'umutima abarundi b'urukundo bashishikare gushigikira bene wabo. Nirihe jambo wobwira abakunzi ba DFTV canke abafans b'Intamba mu rugamba? Ico no babwira no gushima kuri geste bagize ni ikintu ciza cinkora mutima nico n'indongozi z'igihugu zamazihamagarira abarundi bakunda igihugu cabo bagikunde kandi bagikundisha umutima wabo wose haba mu bikorwa by'iterambere haba mu bikorwa byo gushigikirana
nkuko vyakozwe n'abaserukira umugwi w'Intamba mu rugamba hanyuma namwe mwaje nk'abamenyesha makuru ndabashimiye kuko ivyo mwabonye ngaha murabigeza kure kandi mwe murazi ingene mu biryohora kugira ngo nabandi bumve yuko hariho igikenegwa cyo gukora ahubwo cihutirwa nkabarenda bashimiye mwese ku gikorwa ciza mwakoze nk'iki kuri uyu munsi ndabashimiye mwese mwabandanyije mukurikirana kino gana kuri DFTV twaba twari kumwe n'abantu bagabo binjya mu nyungu bajeje kuvyumva hamwe na chef de zone turagushimiye cyane nawe ku mwanya duhaye turabashimiye namwe mwese mudahengeshanya gukurikirana bino biganiro bibandanyisha kuri DFTV nishimira namwe mwese mwagize ico mukora kuri bano bavukanye bacu bo mu Gatumba nongera ndabatera kama umuntu wese afise ico ashobora gushikiriza ntatinye ngo nibike ntarabe ngo ndakeneye uwumfata mu mugongo muri bijya bikufise urashobora nawe kuzuka bisabikanya n'abandi kuko nabamaze kwashika suko ngo bafise byinshi birengeye bano bagabo urabona yuko bavuze ati twebwe novuga ati nko mu byo twari tumaze dusanzwe dukora nk'abakinyi reka turabe ico dukoze kugira ngo dushoye gushikira kuri bajya bene wacu bahuye n'ingorane mu Gatumba ndabashimiye cyane gose DFTV Tunda Juhudi.